mama we uranyumva agiswa kuziba Roy TV urambonera ibi bintu amashuka menshi cyane azifuka cyangwa se azisasira azosasira umugabo azoryamako urana yuko babihama abukwe wiwe niwe yandikuye na runo rubanza urana yuko bariko bamamaza wadi yose ariko bahazana utuntu twishi n'utwo ntazi navuga ko hari amazawadi menshi abiraryoshe gukora mariage ndibaza urabona yuko uronka ibintu byinshi cyane ibitenge Asha nazosubira muri shopping cameraman nazosubira muri shopping wallahi ona yuko ibitenge ari byinshi imyitero amabase amasafuriya amasahani utuntu two gusumiramo amafaranga sasa aba bantu re bambaye impuzu zisa sinzi imbara umuryango wa Grace ni imbara umuryango w'umugabo ntavyo nzi ariko uko ndabibona areka nibaze yuko ari umuryango w'umugabo kuko n'urubanza rutegurwa n'umuryango w'umugabo like n'umuryango uvamwe umugabo wiwe cyangwa se umuryango umugabo wavukamwo urabona yuko amazawadi ari menshi sinzi ko Grace azokora shopping y'impuzu vuba kuko bamuhaye ibitenge byinshi imyitero myinshi amabase naho yogenda uno munsi yo kubaka So my people, my name is Radio. This is Roy TV in the place. You know what it is. I just said Mr. Radio. I'm back again, and I go to Kandi. I'm gonna kubira byinshi muri entertainment. I'm gonna kuzanira aba hitmaker. Kuri mikro ya Roy TV. Well, easy gentlemen. Ni muri cyakiganiro tubabwiza ukuri show. Cyakiganiro kiguha akajokeza kukumenya amakuru y'abasani, kukumenya amakuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu obibayeho gute? Narakubwiye ati uno mwaka nzokuzanira amakuru yose ava kagera. Ageze ndakusaye kuri kamera uri kumwe na Elfed Calf ni watuma ino sanamu uyibona imeze fresh ni watuma ino sound uyumva imeze neza cyane. Sasa right now rero nakubwiye ati twagiye muri sombe ya Grace. Grace ni umwe mu bakinyi ba filime navuga yuko ariko aritegurira gukora mariage. Uno munsi rero navuga yuko bagiye kumukorera sombe ni kuvuga yuko nahantu like bagenda muri sale ariko hakaba hari impano nyinshi bakamuha impano nyinshi like abafisa amafaranga amabase amasafuriya ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Grace n'umwe mu bakinyi mwakunze cyane muri filime ndundi yakoze amateka menshi. Uno munsi rero afitiwe ama surprise menshi amabase amafaranga impetso z'umwana no kuga yuko ariko yitegura gukora mariage urumva yuko azovyara azokenera isume azokenera impetso azokenera ibintu by'abana. Uno munsi rero baraza kumuha byinshi twamaze kwagera Roy TV in the place rabya tuno mwaka tuzokuzanira byinshi. Cameraman Westgiri naha nyene twamaze kwashika. You know what it is. My name is Radio. This is Roy TV. Sasa urabona rero haba hari yahijya urabona yuko akaziki batangiye kanyukura ibintu biza kugenda neza uno munsi. Urabona yuko hari abantu benshi cyane ndibaza urabona Grace aho yicaye urabona yuko hari amashugwe menshi cyane hari amashugwe menshi urabona yuko bamiteguriye like urabona yuko umuryango agiye kubamwo umwiteguriye urabona ko umuryango agiye kubamwo uzomwakira neza. Urabona ahantu yicaye ko ahantu hashagije na ahantu navuga yuko hateguye neza cyane. Cameraman urabona yuko ari ahantu hateguye neza cyane. Urabona yuko amafaranga baguma bashyira hasi amafaranga baguma baterera ngo urya Grace mwamubonye
abakunzi ba filime y'u Burundi mwamubonye Grace. Uno munsi rero baza kumuha impano nyinshi, baza kumuha amabase, amafaranga, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urabona yuko hariya rero amafaranga baguma baterera hasi. Uno munsi rero ntibisa kuba byoroshye na gatoya, atakuba ari ibintu bikomeye cyane. Urabona yuko baguma banyukura akaziki. Uno munsi kabisa ibiza koroha. Loy TV dokuzanira amakuru yose ava Kagera. Urabona yuko ibintu bimeze neza cyane. Urabona ko Grace yicaye ahantu hashagije cyane. Bisigura yuko umuryango agiye kubamwo bamwiteguriye neza, bagiye kumwakira neza. Mbega Grace inyuma yuko azokora mariage azobandanya kina filme, bizogenda gute? Mbega azoheba filme, bizogenda gute? Urabona yuko rero bakomeza gutamba ibintu today ntibizakora. Urabona yuko baguma bakanyukura buke buke, baguma batamba bakanyukura gatiga. Adashaka kwibaza mbega Grace by'ukuri azobandanya kina filme, bizogenda gute? Urabona yuko ahantu yicaye ari ahantu heza cyane. Urabona yuko ari kibanza cyiza cyane. Urabona yuko hari kibanza giteguwe. Cameraman ashaka kubereka hariya hejuru. Ni kibanza navuga yuko gishagije, haba ku mpande zose, haba ku ruhande, haba aho yicaye, haba ku mpande zose. Urabona yuko ashagije cyane. Yicaye no mu bwami. Yicaye mu bwami no bwo kuno mwanya. Ni umwamikazi ya mu minsi mikeya cyane agiye kubana n'umwami we bahisemwo. Ibintu navuga yuko bimeze neza cyane. Abakunzi ba filime y'u Burundi cyangwa se abantu bakunze amafilime yagiye arakora, twashatse tubereke kuva kuri dote kugera kuri mariage. Mbega bizaba bimeze gute? Mbega bizogenda gute? N'ahantu uzobibona atari kuri Loy TV. Tuzokomeza tukwereka byose, uzobikurikirana ngaha gushika Grace yinjiye urugo, gushika Grace abaye umumama akoze mariage. Ariko rero tuzokorana ikiganiro amaze gukora mariage, tuyage nawe ndabereke ubuzima bwiwe rero atanguye kuba umumama. Urabona yuko bakomeza bakanyukura. Cameraman ntibizakora today wala. Urabona yuko akaziki baguma bagafata buke buke. Ndakubutse yuko uno munsi ataguhabwa impano nyinshi. Navuga yuko ni urubanza navuga rwateguwe na mabukwe wiwe cyangwa se mama w'umuhungu ariwe yateguye runo rubanza. Navuga ni nka surprise kuri Grace, ni ikimenyetso cyiza aho bamwereka neza yuko umuryango agiye kuzamwo ari umuryango mwiza, ari umuryango bamukunda, ari umuryango navuga yuko bamwishimiye, kuko nibo gukorera ibintu nk'ibi batakwishimiye. Urabona yuko hari isinzi ry'abantu bavuga yuko baje kumushyigikira, baje kumwakira mu muryango, aho bamwereka yuko ati ni ikaze mu muryango, ati kari mu muryango. Urabona yuko abantu ari benshi cyane. Navuga ko n'urubanza rwambariwe, n'urubanza navuga yuko biteguriwe neza.
Jamani, raha si raha. Yes, bakuzi ba Royal TV nkuko nabikubwiye urabona neza yuko bariko baramugabira rero bamwe bariko baramushira amabase amasahani utusakame tumwe two gusumiramo ibitenge urabona yuko impano ari nyinshi cyane bamwe bariko baramushira amabase urabona yuko batangiye kumugabira nkuko nabikubwiye rero bariko baramugabira amabase bariko baramugabira ibintu bivuga yuko azifashisha mu rugo ni mariage ruvuga yuko idasigaje iminsi myinshi ubona yuko bakamugabira utubase two gukarabiramwo mu gihe ugiye gufungura urabona yuko bariko baramuha amafaranga uramaze kubona Grace ruvuga yuko aberewe cyane ntibaza uramubona ngaho imbere ya kamera bariko baramugabira bamwe bazana amafaranga abandi bazana amabase abandi bazana amasahani yo gufungurirako abandi bazana amadobo ndibaza urabona yuko impano ari nyinshi amasahani indobo ibiyiko ubona nk'uyu ko azanye indobo agiye kuyihereza Grace kugira ngo azoyifashishe mu rugo mu gihe ariko aritegura gukora mariage mu minsi iri imbere urabona yuko rero impano ziguma ziza ari nyinshi bazizana baryohewe cyane urabona yuko baza ku murongo bamwe bafite amasahani amabase urabona yuko ibintu ari byiza cyane abandi bazana ibitenge ariko ibitenge ko mbona ari byinshi azovyambara bishobore kabisa yes nubwo ko n'umunsi udasanzwe n'umunsi uboneka gake mu buzima bw'umuntu n'umunsi nubwo ko uboneka rimwe urabona yuko akazi kaguma bakanyukura urabona yuko ibintu bikomeza kudoha cyane narakubwiye ati ntitubabwize ukuri shozo kuzanira amwe mu makuru atandi uzigera wabona ndakubwira yuko nino video atandi uzigera uyibona atari kuri Royal TV yes urabona yuko mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane n'umunsi w'umunezero kuri Grace n'umunsi w'umunezero ku bakuzi ba filme n'umunsi w'umunezero ku bakinyi b'amafilme aho novuga yuko ari umunsi mwiza ku mukinyi wa filme atwi izina rya Grace cyangwa se Grace mwakunze mu mafilme menshi yakineye n'ivyamamare byinshi muri filme ba Fanny Lavine ba Abel Duayo ba Sabasi urabona yuko bariko baranyukura akaziki bamuzanira n'impano abazita zawadi ubona yuko amuzaniye isahani n'akadobo n'akabase ko gukarabiramwo urabona yuko ibintu vyo mu rugo byose ndabona biza kuva ngaha bikwiye amasahani ko ari menshi basi kameramani amasahani ko ari menshi gamani ava tugabiramwo zikeya wallahi ibitenge urabona nk'uko amuzaniye igitenge gishasha ibitenge navyo nyene ni byinshi kuri uno munsi ubona yuko ariko aramutambisha kugira ngo amuhe igitenge yamuzaniye amuhereze impano y'igitenge yamuzaniye urabona yuko amuhaye igitenge gishasha urabona yuko hari umunezero mwinshi n'umunezero mwinshi n'umunsi novuga yuko Grace atazibagira mu buzima bwiwe urabona yuko amuzaniye agasahani ariko aramutambisha kugira ngo akamuhereze urabona yuko ari umunezero udasanzwe kuri uno munsi n'umunsi mu by'ukuri no kwipfuriza umukobwa wari we wese n'umunsi no kwipfuriza umukobwa ahava akagera yaba umurundi yaba umunyamahanga n'umunsi mwiza bakuzi ba Royal TV ndakusa yuko ari muri cyaganira tubabwiza ukuri cyo niho uzobona amakuru atandukanye uzoyabona urabona yuko ari umunsi mwiza n'umunsi w'umunezero n'umunsi navuga yuko utazibagiranwa kuri Grace urabona yuko mabukwe wiwe ariko arakanyukura ujya mubona ku ruhande ni mabukwe wiwe cyangwa se ni mama w'umuhungu agiye gutwara Gaga hasi ni mama w'umuhungu agiye kubana na Grace urabona yuko ari umuryango navuga yuko uri kuramwereka urukundo uri kuramwereka yuko ahawe ikaze mu muryango hari ibindi bice nituze byari byo ariko turaza kumenya mbega nibiki ariko ugerageje kuraba imbere urabona yuko hari umumama afisa akantu nimba harimo amafaranga nimba harimo ibiki nimba harimo kontake y'imodoka ntabyo tuzi ariko turaza kumenya mbega ikintu kirimo akajya kantu ni giki urabona yuko rero no munsi ari umunsi mwiza ari umunsi w'impano nyinshi urabona yuko haje abandi sinzi ngo bavuye hehe sinzi ngo ni bande ariko turaza kumenya icyo bazanye sasa cameraman bagira mugabira imodoka wallahi
urabona yuko afise akantu uvuga yuko kameze neza gateye amatsiko, ubona yuko kari kwishurwe gashajije cyane. Mbega harimo iki? Uribaza ati mbega Grace bamuzaniye iki aka kantu, mbega bimeze gute? Urabona yuko ni umuntu agiye kwakirwa cyane, ntituzi ikintu azanye, ntituzi uwo ari we, ariko turaza kumenya mbega ni igikazanye. Urabona yuko rero batanguye gutera intambwe berekeza aho Grace ari muri sare, bagenda baratamba akaziki. Sinzi abari bo, sinzi iyo bavuye, ariko turaza kubimenya byose. Narakubwiye ati nzokuzanira amakuru utaruzi atandi uzoyabona atari kuri Roy TV. Mbega biraza kugenda gute? Mbega nibiki bamuzaniye? Urabona yuko reba batonze umurongo, bagenda baratamba berekeza aho Grace ari. Nibaza urabona hari imbere Grace arahagaze arindiriye, urabona yuko ari umurongo munini, bagenda baraceza akaziki kabisa. Ariko rero je nabonye akantu, sinzi ngo harimwe kontake y'imodoka, nimba harimo urufunguzo rw'inzu. Kamera macanya yaga mugabira imodoka bro. Amatara aravyonza ariko aragarutse. Bakuzi ba Roy TV nabyo ati no mwaka nzokuzanira amwe mu makuru utaruzi. Urabona yuko rero batonze umurongo kugira ngo berekeza muri sare neza na neza aho Grace ari. Ntituzi nimba ari urufunguzo rw'imodoka, nimba ari urufunguzo rw'inzu, nimba bage bamugabira inzu, nimba bage bamugabira imodoka zoza aragenderamo, ntavyo turamenya, ariko turaza kubona mu kanya gato. Nta handi no kuri Roy TV tubabwiza kuri show. My name is Radio, this is Roy TV. Kama mara kumena nyukura walai. Kana tiesa vraiment hii siku vraiment iso. Urabona yuko rero baguma bazani kama mara ko bataduha inoti natwe bro. Amafaranga ni menshi walai. Bakozi ba Roy TV navuga yuko no munsi w'ibyishimo, no munsi no bwa Grace atazopfa yibagiye. Abona yuko amafaranga ari ngaha hantu ari menshi byatari. Urabona yuko rero kabera abantu ko ari benshi gamuto. Ubona mabukwe wa Grace agenda aratanga amafaranga. Ubona ni mabukwe wa Grace nani? Ni wavyara umusore agiye gutwara, ni wavyara umugabo wa Grace. Urabona yuko rero ariko cyenda shaka kumenya kanye kantu bazane Grace, harimo kontake y'imodoka, harimo urufunguzo rw'inzu, harimo ibiki. Turaza kubibona niho twibereye, nta kiducika uno munsi. Urabona yuko rero hari umurongo munini, nimba ari umuryango wa Grace, nimba ari umuryango w'umugabo wiwe, sinzi byari byo, ariko aha nyene turaza kubibona byose. Uramubona Grace kumwe na cameraman, erekana Grace nani kuna kumbarazi no gutamba na habyibushe walai. Sasa muzani imodoka walai. Urabona Grace kumwe na unyukura bro. Akazuki ariko aratamba akazuki walai. Bakuzi ba Roy TV je ndashaka kumenya akakantu, mbega kari mwiki, nimba bagafundurura, nimba batagafundurura, ntavyo nzi, ariko ngira baragafundurura. Kamera mahenda beshi amafaranga ari ahantu walai ni menshi. Bakuzi ba Roy TV hari noti walai ndakurayi, ariko je ndashaka kubona mbega kanya kantu bazanye karimo amafaranga, karimo urufunguzo rw'imodoka, karimo urufunguzo rw'inzu. Ona yuko bakomeza kumugabira imyitero, azopendeza walari kumugabo. Inoti nyinshi, amafaranga ni menshi. Cameraman ariko wenda nakwibutsa yuko ahantu umugabo we ntiyemerewe kuhagera, ndibaza ntawe uhari mwa kino kibanza uwo bazubakana. Navuga ko ni umunsi mukuru cyangwa se n'urubanza bateguriye umukobwa, ariko ni umunsi mukuru ategurirwa n'umuryango w'umukobwa. Abona yuko mabukwe wa Grace yakiriye ka kantu, yakiriye kagakemanyi. Abona yuko rero reka turindire nimba bagafundurura, nimba batagafundurura sinzi uko biza kugenda. Reka turindire turabe ko bagafundura cyangwa batagafundurura, kugira ngo turabe ibiri ndani, nimba harimo urufunguzo rw'imodoka, nimba harimo urufunguzo rw'inzu,
nimba bamugabiye inzu, nimba bamuhaye imodoka, ntabyo turamenya, nimba harimo amafaranga. Urabona yuko bose bambaye neza bashajije, ubona yuko ari umunsi navuga yuko witeguriwe cyane, ni umunsi navuga yuko biteguriye bikaze, ni umunsi biteguriye bikomeye, aho ubona yuko bose bagiye kwicara kugira ngo bajye agafoto k'umuryango kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Urabona yuko Grace agiye mu muryango wagutse, urabona yuko Grace agiye mu muryango bamukunda cyane, habona yuko bamuteguriye umunsi navuga yuko umunsi atazopfa yibagiye mu buzima. Bakuzi wa Loy TV, reka ndakwifuriza nimbura umukobwa akuzogera kuri uno munsi, kuzogera kuri uno munsi ubona yuko Grace yageze ko umunsi w'ibyishimo, umunsi w'umunezero. Bakuzi wa Loy TV, uboho rero ibije wallahi ni hatari sana. Ubona yuko rero haje abana bane abaje gukatika, ubona yuko bambaye impuzu zo Bakuzi wa Loy TV, today ni show wallahi. Ubu naho haje abakobwa bane babajene b'imiyabaga baje gukatika. Wallahi bakuzi ba Loy TV, today ni show bane ibi bintu bifate abuzemo na kimwe turijana. Bakuzi ba Loy TV bariko barakatika n'imiyabagine cyangwa se n'abajene bane baje gukatikira Grace, ubona ko bitoroshe na gatoya. Bariko barakatika, ubona yuko bariko batamba amadesi. Kameramani, amadesi bahita gutega muti? Uyu munsi wallahi Grace nazowibagira, uyu munsi Grace nazowibagira. Bakuzi ba Loy TV, wowe utari muri kino kibanza ndakubwira yuko uhombye cyane. Aba bana ko bakaze bro, baguma bakubita amanoti. Mama we, mama we, mama ya mama we. Esha abakuzi ba Loy TV, ubona yuko batagiye bya bintu byabo byo gukatika wallahi. Kameramani, naona haje bro. Uno munsi ni sombe ya Grace, urabona yuko ari umunsi w'umunezero nkuko nagenda bikubwira. Ni umunsi w'ibyishimo. Grace aragurutse mu kibanza, sinzi cyaje gukora, aje kubakubita amafaranga. Urabona yuko aje kubahereza amafaranga, bariko baramukatikira. Urabona yuko aje kubahereza amafaranga, hariko arabakubita amafaranga. N'abakobwa bane abona yuko bambariye gukatika, abona yuko bambariye kumutambira. Ni Grace novuga yuko yicaye imbere yabo, ni Grace novuga yuko mama ya cameraman. Bakuzi ba Loy TV, today wallahi n'umunsi n'umunsi utoroshe kabisa, n'umunsi cameraman bantu bifate byose kabisa kugira ngo twereke abakozi ba Grace, twereke abafana biwe ibintu Grace akoreye kuri uno munsi. Impana hawe yahawe amabase, yahawe ibintu byinshi. Ahabona yuko bariko baramutambira, ahabona yuko imiyabagine iriko iramukatikira, ahabona yuko mabukwe wa Grace ariko arabaheza amafaranga. Mama we uranyumva? Agise bakuzi ba Loy TV, urambonera ibi bintu. Yes, bakuzi ba Loy TV, nkuko nabikubwiye, urabona yuko haje abandi bambaye impuzu zisa. Sasa sinzi kinamuzaniye amashuka menshi cyane, azifuka cyangwa se azisasira, azosasira umugabo azoryamako
urana yuko babihama bukwe wiwe niwe yandikuye na runo rubanza urana yuko bariko bambaye amazawadi yose ariko bahazana utuntu twishi n'utwo ntazi navuga ko hari amazawadi menshi abiraryoshe gukora mariage ndibaza urabona yuko uronka ibintu byinshi cyane ibitenge asha nazosubira muri shopping cameraman nazosubira muri shopping wallahi ona yuko ibitenge ari byinshi imyitero amabase amasafuriya amasahani utuntu two gusumiramo amafaranga sasa aba bantu rero bambaye impuzu zisa sinzi nimbara umuryango wa Grace nimbara umuryango w'umugabo ntavyo nzi ariko uko ndabibona areka nibaze yuko ari umuryango w'umugabo kuko n'urubanza rutegurwa n'umuryango w'umugabo like n'umuryango uvamwe umugabo wiwe cyangwa se umuryango umugabo wavukamwo urabona yuko amazawadi ari menshi sinzi ko Grace azokora shopping y'impuzu vuba kuko bamuhaye ibitenge byinshi imyitero myinshi amabase naho yogenda uno munsi yo kubaka amashuka ubona yuko bagenda bitambira akaziki bahejeje kumuha impano bamuteguriye ariko bacamuhama bahasha baracamuha ibintu byinshi urabona yuko ari umunsi mwiza ari umunsi ahabwa ibintu byinshi amafaranga impano zigiye zitandukanye amashuka impuzu za mwana impuzu z'abana zobyara ubona yuko bariko banamwifuriza kuzogira urugo rwiza kuzobyara agaheka bakuzi ba Royal TV ni umunsi witeguriwe ni umunsi ubona yuko hari umunsi witeguriwe bikaze abona yuko bagenda batamba akaziki bisubirira iyo bavuye imutangwa muri Royal TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Royal TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Royal TV amakuru meza muzoyasanga muri Royal TV ibintu byose bigenda bisa muri Royal TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Royal TV nyaragasa nshuti nduta muri Royal TV kahuye n'amativi atandukanye ibica bigacika muri Royal TV